inshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu, turabasuhuje tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha BBC gahuzamiryango na radio ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bagereraho ku gihe mutiriwe mujya gusace. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha n'iki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Umuyobozi wa ONU SIDA yaraye atangaje ko umubare w'abantu bashya bazandura virusi itera sida ushobora kuzikuba inshuro zirenze 6 bitarenze umwaka wa 2029 igihe Amerika yahagarika imfashanyo itanga muri gahunda yo kurwanya sida. Perezida Donald Trump wa Amerika yongeye kwemeza ko azigarurira intara ya Gaza mu gihe yakomeje igitutu kuri Israeli n'umutwe wa Hamas ngo bitere indi ntambwe y'amasezerano yo guhagarika intambara. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe kurwanya sida ONU SIDA ejo kuwa mbere yatangaje ko umubare w'abantu bashya bazandura virusi itera sida ushobora kuzikuba inshuro zirenze 6 bitarenze umwaka wa 2029 niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritse imfashanyo itanga muri gahunda ikomeye yo kurwanya sida. Fide Niyongabo, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishami rya ONU rijejwe kurwanya sida ONU SIDA Winnie Byanyima yagabishije ko abantu imiliyoni bashobora gupfa mu gihe ubwoko bushasha bwa sida unanirana ku miti bushobora kwiyadukiza. Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press, Byanyima yatangaje ko ibitigiri vy'abandura umugera wa sida vyari vyagabanutse mu myaka ya vuba. Abantu bashasha umiliyoni n'ibihumbi 300 nibo bari bemejwe ko banduye sida mu mwaka wa 2023. No kuvuga ko abandura sida bari bagabanutse ku rugero rw'ibice 60% kuva igihe ico ciza cari gikomeye cyane mu mwaka wa 1995. Yamara kuva President wa Amerika Donald Trump atangaje ko Amerika ihagaritse imfashanyo zose yaha makungu mu kiringo c'imisi 90, Winnie Byanyima yavuze ko abategetsi bishirahamwe ONU bavuga ko bishoboka ko mu mwaka wa 2029 abantu bashasha 8,700,000 bashobora kuzoba banduye umugera wa sida. Yasiguye kandi ko abazohitanwa n'ico kiza bazokwiyongera niyo leta ya Amerika itahindura ingingo yafashe ikabandanya iyobora makungu. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ONU SIDA Winnie Byanyima yasavye leta ya President Trump guhagarika igihutihuti imfashanyo yaha makungu. Yavuze ko ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo yatumye abantu batekerwa n'ubwoba kandi batamenye ico bokora mu bihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afrika byasinzikajwe n'ikiza ca sida kurusha ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kwemeza ko azigarurira intara ya Gaza ni mu gihe yakomeje igitutu kuri Israeli n'umutwe wa Hamas ngo bitere indi ntambwe y'amasezerano yo guhagarika intambara. Geoffrey Mutagoma, umukozi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva agahenge kaboneka. Gusa yavuze ko karamutse katongerewe iminsi akaga k'inzara gashobora kuvuka. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi 2 mu ntara ya Gaza, Tom Fletcher kuri ibikorwa byo gutanga imfashanyo muri ONU yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko agahenge nikaramuka gakomwe mu nkokora hashobora guhita havuka ikibazo cy'inzara. Ubwo yari yerekeje muri Louisiana kureba umukino wa Super Bowl, Perezida Donald Trump wa Amerika yabwiye abanyamakuru ko amaze kurambirwa kwihangana nyuma yo kubona bafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas barahorose kubera kwicwa n'inzara. Yongeye gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izigarurira intara ya Gaza, abanyepalestina bakimurwa. Perezida Trump yavuze ko yiyemeje kugura intara ya Gaza no kuyigirira Amerika, naho kubyerekeye kuyisana akaba ashobora kuyiha ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati bukagira bimwe bwubaka. Amasezerano y'amahoro yabaye nk'akomwa mu nkokora mu cyumweru gishize ubwo Perezida Trump ahagaze iruhande rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangazaga ko ashaka kwigarurira intara ya Gaza nyuma y'intambara iriho muri iki gihe. Ni igitekerezo Netanyahu yashimagije ariko kinengwa cyane n'umutwe wa Hamas, ibihugu by'Abarabu ndetse n'inshuti za Amerika. Abazungu b'Abanyafurika y'Epfo banze ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yabasabye guhungira muri Amerika akarengane yavuze ko babamwo.
Frederic Nkundikije abaha inkuru. Iyo nyishu itumye abategetsi bo muri Amerika babona ko ikibazo cyo kwimura abazungu b'Abanyafrika y'Epfo kitihuta nk'uko bari bavyibajije, kubera n'amashirahamwe avugira abazungu abona ko ikibazo c'abirabure bagize umurwi munini muri Afrika y'Epfo boba bacinyiza abazungu gikwiye gutorerwa inyishu mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Perezida Trump yateye ku ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika imfashanyo yahora ihabwa igihugu ca Afrika y'Epfo, kubera ingingo yafashwe na perezida wacu Cyril Ramaphosa isubiramwo ukuntu amatongo yatanzwe mu buryo budakwiye kuri ca gihe c'intwaro y'abazungu. Ingingo Perezida Trump yateye ko gikumu iha uburenganzira abazungu b'Abanyafrika y'Epfo barenganywa kubera urukoba rwabo bwo guhungira muri Amerika bakakirwa yompi. Abazungu b'Abanyafrika y'Epfo bazwi nka Afrikaners bimukiyeyo bava mu gihugu c'Ubuholande no mu Faransa nibo bafise amatongo menshi muri Afrika y'Epfo. Aho yumviye ico ciyumviro c'abatetsi bo muri Amerika, umwe muri bo Neville Van der Merwe afise imyaka 78 aba hafi gisagara ca Cape Town yagize ati, udafise ingorane ngaha ni kuki okwifuza kuja ahandi. Ingingo ijanye n'itangwa ry'amatongo perezida wa Afrika y'Epfo agiye gusubiramwo n'ingingo avuga ko zarenganije abirabure, aho usanga ibice 3/4 vy'amatongo yose yabigenga ari mu minwe y'abazungu bari kurushi muri ico gihugu. Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Mu Burundi, bamwe mu baturage ba komine Buganda mu ntara c'Ibitoki bacuruza ibitoro bya magendu mu minsi mike ishize bari bibasiye abapolisi bakurikirana abadakurikiza amategeko y'ubucuruzi mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Igitoro cyabaye umuzi w'ibuye. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Vandayishimiye. Tuzokwerekana akarorero kiwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, tuzokora ico twumva tuzadukenera. Uyu numwe mu banyagihugu baba mu Nyamitanga avuga ko bashobora kuzokwica abasirikare babavogera mu mihana yabo bagiye gusaka ibitoro. Aka karere ka Nyamitanga kazwi cyane ko kadandarizwamwo igitoro co mu gifuri abanyagihugu bajabukana bakuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva igitoro gitanguriye gukena mu Burundi. Abanyagihugu baho babonye akaryo ko kuciyungunganyamwo nubwo bitemewe n'amategeko. Abajeje umutekano nabo ntibahengeshanya kubasaka kugira babateshe ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Ariko rero abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bazobivuna kubera inyifato yabo. Hariho ibintu biharaje nk'abasirikare bakaza bambaye gisivile nk'ibutura n'umupira w'ijezi, bakaza inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi. Nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka, tuzokwerekana akarorero kiwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, ahubwo tuzomufata nka Roberie izo yinjiye mu gihugu. Tuzokora ico twumva tuzadukenera. Haje umuntu nyene yavuga ati nyene ihagarareko akaca akura mwambara mu ishagoshi akaca yambara, aheje kwambara ngo usubire uvuge ngo ushanga ivyo bitoro kubera amaze kwambara ryateni, urumva nta kintu ushobora kuvuga byabita yitwarira. Uyu nawe adashima kwidondora isoko ryacu kubw'umutekano wiwe, avuga ko bazoba n'abivuna kuko umutekano wabo ubangamiwe nabo bajejwe kubacungera. Icyambere hariho umukoroneri ava ku mudugudu, wewe jewe ku bwanje yaranyicaritse ambwira tuganje ngo rurashashe fisi bido 16 aranshiraho ararasa amasasa 3 nagerewe amahigwe kubera naye ko ndiruka iryambere ryakubise ikigori kubera ubwoba bicangwa hasi, maze kugwa hasi abantu bibaza nyene barandashe biraheze. Zo bido baratora baruriza pick up, hanyuma nanje baca bamfata ngo banjane kubera Imana nyene ntibyashobotse yuko bamfata. Imana irandokora ndiruka ndagenda. Uru ruhigi rw'igitoro kiva muri Kongo rumaze guhitana ubuzima bw'umupolisi nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Mwino misi ya vuba nko mwiyo ndwi iheze hari kuri Bonane hari umuntu w'umupolisi yapfuye nk'uko nyene yagiye ku rugo rw'umuntu zari saa 5:07 arakaya ku rugi kwari ko umuntu yaseserejwe n'abamwiba ntiyamenye kajejwe umutekano yavuye mu nzu ntiyabajije akavuga ati ni wa musoma garutse yaciye amwica aravye mu isakoshi asanga ujejwe umutekano afise impuzu mu isakoshi. Aba banyagihugu bibaza ko abajeje umutekano batatumwe na leta iki gikorwa cyo kubasaka igitoro kubw'inyifato yabo. Baratwira amafaranga bakayajana, ivyo bitoro bamaze kubijana abo bashefu bonyene ubwabo nibo bagaruka kongera kubidandaza, baraduga ati nimutugurire ibitoro
tukabagurira. Leta ntabyizi uko yabibizi, ntabwo baba baguma baza kutunyaga canke umupolisi akinjira mu nzu nyene urugo ntawe uhari, hari abana gusa casanze ugasangana yagitwaye. None ivyo vyo biremewe n'amategeko. Abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoke babwiye isoko ryacu ko ataco bashima kuvuga kuri uyu mutekano muke urangwa mu Nyamitanga muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi umwaka urangira yavuze ko abakora urudandazwa runyegeye bagiye guhanwa. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye, kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari vyo vyose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Nubwo biruko abanyagihugu bacuruza igitoro ca magendo basigura ko baba bariko barafasha leta gukemura ikibazo gisa n'icabaye akananira abahinga mu gihugu. None ko twebwe tubidandaza tukabona tubidandariza abantu bateye imbere, hakaza abantu ngaha umengo n'abashikiranganje bakatubaza kandi bakaduvuga mirona n'umuntu muto muto nk'uko ati nukuri nta kabuni wompa nkakamuha je mbangize nabe rega ivyo nja kubirondera kubera nshaka kugira ubuzima bumere neza. Icibonekeza nuko mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura isoko ryacu ryaciyemwo amasaha yo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu baja kubuzi atamusunikano w'imiduga wari uhari nk'iyo hari agahengo k'igitoro. Kukaba nkako abasanzwe bakoresha ku bwinshi igitoro co muri Nyamitanga bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira. Abateri bake bavuga ko babitse imiduga. Muri iyi minsi igitoro co muri Kongo iritiro rimwe rigugwa amafaranga 30,000 by'amarundi, mu gihe yo kibonetse ku masitasiyo rigugwa amafaranga 4,000. Ibiciro kubunguruza abantu navyone bibandanya byiyongera. Uyanyonga ipikipiki agira ati aho naho ntara umuntu ampa 3 ubu unye nadugije ko 2 baza mpa 6 kubera sene nakujana umuntu wa 3 campomba kubera naguze igitoro kigize ntikizimvye maze kumuca nk'ibihumbi 6 wumva ataca yigira n'amaguru ico gicuma cyagihaga. Abanyamitanga bafise ico basaba leta kubijanye n'umutekano wabo. Jewe ico nsaba mbona umenga boshinga ingingo, kandi ingingo nuko ivyo bitoro vyoboneka mu gihugu. Twese turi mbonera kuri naho ubona mezuku ibintu byacenga mu Burundi byose ndabizi. Fise abana 5 none no hava nshigikira umuntu aje inyuma ngo aze guhungabanya umutekano hama twa twaranzotujana tekano no iwacu twese, ariko gusa dusaba abadufasha umutekano baze tubona koko ari bo. Ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga 3 bwibonekeza mu gihugu. Abategetsi bo mu gihugu baragerageje kwizeza abanyagihugu ko kiri mu kuboneka, ariko amaso ahera mu nzira na bugingo n'ubu. Iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Burundi abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane. Barasaba leta ko yakongera iyo ngurane kubera ko agaciro k'amasambu yabo kiyongereye. Amazu ahari yatangiye gusenyuka kubera ko banyirayo batemerewe kuyasana. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ibomoka ry'ayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo aharugwa ku mahegitari 160, akaba ari mu miryango iharugwa hafi 3,500. Uyu mukenyezi Marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50. Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo, urabona ntidusanuye ntitugize gute, batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye, kandi ntanyadufaranga ntaco tuzotugura. Tubwiye ngo nitwuguruze konte, n'izo konte amahera twuguruze ntayo twarise, ubu no guherangira yaraheze. Buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba ya konte ntiyo barayi wacu.
mu mwaka w'ibihumbi 2016 leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kubaha umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe, ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu waharugwa mu miliyaridi zirenga 100. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe. Uravye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera, ibintu vyaraduze, ibikoresho vyo kubaka vyaraduze, amatongo yarazimvye. Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongerako kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja, canke bidakunze ko yongerako duhe umuzibukiro yongere itekanye n'amaparsera abantu bashobora kwimukiramo. Ni mu gihe umushikiranganje w'ibidukikije naho avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka kuwa 29 ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganje ari isigaje kugira ico bikoze ko turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora scenari ho kwa Afrika, kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje. Twokwizeza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka, turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaja mu bintu vya mbere vyo kwigwa. Leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka wa 2009. Abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu, abandi baraguze amatongo yo kubamwo. Basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya125 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko watwitongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo zabujijwe guhinga hanze y'inkambi no gusarura ibyo bahinze. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Iyi mirima y'izi mpunzi irimo imyumbati, imikeri, amashu, itomate ndetse n'ibishimbo irahitwa Mulongwe, Bumba, Gaseke, Katalukulu ndetse no muri Adra. Impunzi zivuga yuko ikomeje gusahugwa nyuma y'ingingo yafashwe n'abayobozi n'amashiramwe yigenga y'Imulongwe. Ivuga yuko kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani y'umwaka wa 2024 batazongera gukodeshereza izi mpunzi imirima nizidasora isoko hanze y'inkambi. Aba barundi bari basanzwe bafite imirima y'Imulongwe bavuga yuko bagerageza kujya gusarura ariko bagasubizwa inyuma na rumwe mu rubyiruko ruba ari mu mayira agana mu mirima. Abandi nabo bavuga yuko bagera mu mirima bakabambura ibikoresho by'ubuhinzi. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe. Avuga yuko usibye ubuhinzi babujijwe gukora batemerewe gukora n'uburobyi. Kubijanye rero n'ikibazo kiri hagati y'abarifije n'abatwakiriye abatogitone. Murazi ko hari imisi tumaze imisi kuva ku itariki 1 tutagenda mu mirima. Mwiyumvo rero ni ukuvuga ngo uno munsi abarifije tumeze nk'abugaraniye mu ikambi, kuko nawe uja kurima mu ico kigobe cyabo ariho twakora ibintu byinshi cyabure kuroba. Umunsi mu nkambi tukironka agafi, ituronka ifi, imboga zose twaturye twazikura mu ico kigobe, kandi imirima yacu irimo iheze mu kigobe. Akimana Yvette ni umugore mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Afite abana 6. Yari afite imirima y'ibishimbo n'imyumbati. Nubwo yari yagize amahirwe yo kugeraho yahinze, yasanze imyaka ye yarasahuwe. Urwego ubungeze ko nugo kubabara cyane kubona abana bagomba bitwe n'inzara narimiye yo kandi nabahaye amahera bakaca binjira mu mirima yiwanje bagasoroma. Inusukara y'ibijumbu twagiye gusoroma n'abamperekeje barabankira ko binjira. Jewe n'undi mu mama baraduherekeza turi babiri dusanga imirima yacu yose yarasoromwe. Ibijumbu byanyuma nasanze ababembe ariho bagiheza kubisoroma n'ababisoromye byanyuma narababonye. Iyi nkambi ya Mulongwe irimo impunzi zirenga 1013 zituzwa hanini n'ubuhinzi bitewe n'uburyo ishiramwe rya PAMU rya ritinda kuziya amafaranga yo kugura ibifungurwa. Zasobanurijwe rya Amerika ko zinjiye mu gihombo kuko zari zashoye za miliyoni z'amakongomani mu mushinga y'ubuhinzi. Umwe mu bahinzi utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano yemeza ko imirima ye yari ifite ubunini burenga hegitari imwe, yayigezemo asanga yarasahuwe.
tubona uburyo tugiye kubaho, abana bacu bagiye kubaho nabi, kandi imitahe yose yacu iri mu kibembe ariho twayikoreshereje. Biseye ikare 5 z'imyumbati azo zarafashwe kuko ubu bariko barazisoroma, hagirayo n'ikare 5 z'ibiharage na zone nasanze bazisoroma. Twebwe icyo dusaba leta ya Kongo yuko yoturiha ibi bintu byacu bariko baronona, kuko umunyagihugu umubembe ari musi y'amategeko, ntabwo ari hejuru ya leta. Twavugishije chef wa lokalite ya Mulongwe uri mu bafashe ingingo yo kubuza impunzi kongera guhinga mu mirima yazo. Ntibyadukundira kuko telefone ngendanwa ntiyanyuragamo. Umwami wa groupement y'Abasimukumaside ndetse n'umuyobozi wa secteur ya Mutambala basabye impunzi kujyana isoko hanze y'inkambi. Bari basabye n'abaturage b'abakongomani kureka impunzi zigakora imirimo y'ubuhinzi n'uburobyi ntankobyi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo muri inkambi zigaragaza ko impamvu zidashaka kujana ubucuruzi bwazo hanze y'inkambi ari uko zitizera umutekano w'ibicuruzwa byazo. Mpawe n'Imana Aisha ni umucuruzi wo muri inkambi. Twari twaramanuye ibintu byacu tubijyana iyo hepfo, bigaca bisaba ko tubyikorera mu kubijyana, mu kugaruka tukavyikorera. Urumva birajeyo wacu usanga ibintu byononekaye, bimwe bavyibye. Urumva ni ngorane wagira ngo baze bagaca kubwa yuko watari bazamu bo gucunga imizigo yanyu. Tukaje twitura sene, tumaze kwitura sene gacivuga yuko atamurefi jemere kurara inyuma y'inkambi. Nico gituma twace dufata ingingo yo kudandariza hagati mu nkambi. Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi buvuga yuko burimo gushaka uburyo bwageze iki kibazo ku bayobozi ba teritwari ya Fizi kugira ngo gitorege umuti. Abaturage b'abakongomani babi Mulongwe bavuga yuko impamvu basaba ko isoko ribanze y'inkambi ari uko mu masezerano bavuga ko bagiranye na ASER yarimo ko ibikorwa by'amashuri, ibitaro ndetse n'isoko byose bikwiriye kubera hanze y'inkambi. Twagerageje kuvugisha ASER kuri iyo ngingo ntibyadukundira. Gusa inkambi itaho n'umukuru wa ASER ku rwego rw'isi Filippo Grandi mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2018 ibikorwa bihuza abarundi n'abakongomani birimo amashuri, amasoko ndetse n'ibitaro byari byubatse hanze y'inkambi. Umwaka ushize w'2023 mu kwezi kwa 11 bamwe mu baturage b'abakongomani batuye Mulongwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko isoko ryo mu nkambi riremera hanze yayo. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Abatuye mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro bya lisansi. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Bujumbura bajya kuyigura muri Kongo, abatwara abagenzi nabo bongereye ibiciro. Inkuru irambuye, Vedase Ngabo. Bamwe mu bagenzi n'abatwara ibinyabiziga bavuga ko uru rugero ibiciro bigezeho rutigeze rubaho. Ibido rya litiro 20 rya lisansi ryavuye ku madolari y'Amerika 22, ubu rikaba rihagaze ku madolari 35. Tugera kuri amwe mu sitasiyo ya lisansi ari Kavimvira, Kasenga, Kakungu babona nta lisansi ihari ndetse nta n'ubwinshi bw'abantu bahari. Gusa kuri sitasiyo ya Mulongwe ahari igitoro twasanze abantu batonze imirongo, abandi nabo bicaye hasi n'amabido n'ibicupa ndetse n'ingunguru bategereje kuvoma igitoro. Bamwe mu bakozi bakora iyo sitasiyo twavugishije birinze kugira icyo badutangariza kuko nta burenganzira bavuga bafite bwo kuvugira kuri radiyo. Cyakoza Ndayizeye Elia, umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa Uvira, twasanze kuri iyo sitasiyo yaje gushaka igitoro. Avuga ko uku kuzamuka ibiciro bya lisansi byatangiye kugira ingaruka mu mirimo yabo bakora. Akazi kariko kagenda nabi kubera esase. Ubu iritiro ariko batwaka 6,000, ikinju 9,000. Ni ukuvuga iyo turiko turatanga ayo mahera, twe natwe abakiriya turiko turababwira ko igitoro caduze ntibabitahura, tugaja dusanga turiko dukorera mu buhombe. Aha kandi Mulongwe ahari igitoro wabonaga bamwe mu bamotari, abafite za bajaji ndetse n'imodokari zipakira amabido ya lisansi zikajya kuyagurishiriza abarundi bari Kavimvira. Muri bajaji twarimo yarimo amabidani ya lisansi yaravanywe Mulongwe afitwe n'umugore, andi nayo yatunyuragaho mu muhanda wa Mulongwe Kavimvira ari kuri za moto n'imodokari. Muri uyu mujyi wa Uvira abaturage batuye muri iki gisagara banya yuko igitoro gike gihari bari kukigabura n'imodokari zivuye i Burundi. Bamwe mu barundi Ijwi rya Amerika ryasanze Kavimvira baje gushaka igitoro nabo bemeza ubukene bw'igitoro kuko lisansi baguraga 180 by'amafaranga y'amarundi, ubu bari kwigura amafaranga 320. Uyu ni umushoferi twasanze Kavimvira yari amaze ibyumweru 2 ashaka igitoro mu Burundi, yaravuye mu mujyi wa Bujumbura. Twaje muri Kongo kugura lisansi, umunsi yaho twasanze zimvye kubera nabo nyene
ntituzi ikibazo bafise. Turasaba ko leta yogira icyo ifashije abanyagihugu kubera ingambo zose ari muri Kongo ari mu Burundi barabukuru ko subira kwiyunguruza neza byoroshe no gutwara ibintu byoroshe. Aho imbere mu abanyagihugu kubera ndayiguze turwasa aho natwara 10,10 ntwara 20 maki umuziga aho natwara 5 ndamutwara 20. Kubera uburyo ibiciro byo kwiyunguruza byaduze wabonaga bamwe mu bagore, abasore, abagabo ndetse n'abana bagenda n'amaguru. Jerome Ntawumfana akora imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanze Kalimabenge agiye Nyamyanda n'amaguru. Avuga ko gutega moto byahenze cyane bitewe n'uburyo ibiciro bya lisansi byaduze. Nahisemo kuza n'amaguru kubera byari byakwanze kubera na uburyo bwo kwiyunguzanya natekanije bwabaye buto. Naciye mpitamo kuza n'amaguru. Abamotari amafaranga badusaba ntagira uko angana. Ngumva rero hitamo kuza n'amaguru ko nta kundi. Ku bwa Ndayishimiye Fidel twahuye nawe avuye Kakungwe ari kuri moto. Yemeza yuko amafaranga bari kwishura ari menshi ugereranyije nayo bari basanzwe bishura. Amafaranga twishura ni menshi ugereranyije n'ubuzima turimo. Ubuzima bwaraheze, ibintu byarazamutse, no bazamura moyen de transport biragoye. Kugenda ahantu bizaruha bitugora, umva ntabwo biboneka buri gihe, urumva biragoye cyane. Aho twishura 500 bageze 1000, aho 2000 abaja ku kazi rero bishura kandi abakora tuzi duto bizagora kugira ngo bagende nk'afite imizigo ni ikibazo. Turasaba yuko leta yadufasha ikamanura igiciro c'ibitoro kandi kareba nyine uburyo bwa trafike yacu tikume kigenda uburyo kidakwiriye kugenda kiguma hanga nyine giservira abaturage bahani Buvira kireke kuja Burundi. Umuyobozi wa service ishinzwe igitoro mu mujyi wa Uvira Efrem Baragizi yemeza yuko muri iki gisagara hari ubukene bwa lisansi yatewe nuko societe zari zisanzwe zitanga igitoro ku masitasiyo ari muri Uvira zari zimaze iminsi mu biruhuko y'iminsi mikuru isoza umwaka. Abacuruzi b'igitoro babigizemo ubushake buke mu gukora komande y'igitoro kubera uburyo igitoro cyabuze. Umuyobozi wa societe civile muri Uvira Mafikiri Mashimango ku murongo wa telefone avugana na zimwe muri radiyo zo mu mujyi wa Uvira yasabye abaturage kutagemura lisansi mu Burundi kuko iri muri iki gisagara ari nke. Ubusanzwe igitoro cyinshi gikoreshwa muri Uvira abacuruzi bakivana muri Kenya maze abafite amasitasiyo muri Uvira bakagifatira mu bigega biri mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bitangazwa na Efrem Baragizi umuyobozi ushinzwe igitoro muri Uvira. Ngabo ijwi rya Amerika Uvira. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu Burundi bamwe mu basore n'inkumi bahitamo kubana mu buryo budakurikije amategeko kubera ubukene. Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru ku basore ku musozi wa Bumba muri zone ya Chamazi mu gisagara cya Mukambati hafi y'umupaka w'u Burundi na Tanzania. Muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga 50,000 kugira ngo bashikane kuri komine ya Gisagara kugira bandikisha ubugeni bwabo. Abana bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Umutwaro yakubwiye ati kuva ku Mukambati kugeza ku ikomine ndaguca 50. Ukuragenda n'ibyagirizi byose muri kumwe uraza kubigaburira. Ivyo bintu byumvise ugasanga nta n'ibikombe 40 by'ibiharage wifitiye mu nzu. Wumva wewe ubyemera ucuvuga ati birase cyandamuyora. Evanye igihe mu maranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimwe vuga ati hakuma imisi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kizacu zonga umuti no kubitirwa nayo mabarabara gabwana. Hari gihe bishika umukobwa ntashime gucikira iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu ari byo bita kudehura. Abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamwo. Uyu ari mu banyonga ipikipiki. Hari abakobwa bavuga ati twigire n'undi avuga ati jewe tankoye sinzoza tagize Maria demeye ngo twigire siko cyo mugenda nyo kwa moto gacamwori ubona bavuze ati nanje maka nzohema ndagutwaye sinzoguheba nirazima acavuga ati reka we nawe naho tibasi reka mbenda tuwe turamwe nko tuyoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umumotari hama akazanye navuga ati ingo dutahane ndagutahane basi wanya aho kubera nanje mba misiyo twabo twavuganye cyo ndayiraza ngoma nigi inkunguvu ntihabaho nta nundi umva je yavuga induru. Abamaze kubana bavuga ko hari gihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko. Honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe amaze kubyara abana 2 arasigura igituma batarandikwa. Je twarumvikanye nyene tuzoca twandikisha hanyu kubera ta mikoro dufise kandi naho nyene umaze kurongora hariho imbonera kure ziza zikagusonga kubera taciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera none zimaze kugusonga kuko bahereza ayo mahera umva ya mahera yo gutwara ku komine nayo icava
kuva ku mutumba wa Bumba gushika ku mugwa mukuru wa komine Gisagara hari ibirometero 46 kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira ibirometero birenga 90. Musitanteri wa komine Gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni. Gracie Nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone c'amazi bikora ko mu bijanye no kuraganisha abubakana. Ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mweyo zone ukabigishiriza hariya zikanyigisho bahabwa tukongera kubabiranishiriza hariya. Ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaniriza urugendo abene gihugu bifuza ko bakabiciye mu mategeko mugabo gaca bahagarikwa nuko ku mugwa mukuru wa komine ari kure. Ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka. Hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa Tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi ateraja hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu. Tuyisenge Naftali afise ica saba leta. Ariko noneho ubu rero bisigaye bitugora cyane kuko igitoro cyarazimvye gose, ivyuma vy'amabasikeri birazimba, amabati garazimba, aho hose ivyo kabisa n'ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi kubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara amakinga kambi batirizimbye bagaca badupungurizaho kidogo. Umuntu yovuga ati kikinga ndarirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronkaho ncisha ikinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambagama bati garazimvye niruke nago ndagaronke. Kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'inguvu nyinshi kuva mu mwaka wa 2017. Ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abaturage babarirwa mu bihumbi bo muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo barimo guhunga intambara ikomeye iri hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Ubuyobozi bwa societe civile mu mikenge yo muri sekiteri y'Itombwe butangaza yuko abaturage mu mihana Malanda, Ngumiyano, Kabelukwa, Ibakilo na Rubombeko, Acika ndetse na Ilambo bahunze imigwano. Bamwe muri bo bahungiye mu mashyamba y'Itombwe ari za Kitibingi, abandi za Kitope n'abandi berekeza za Kipupu. Etabo wa Loge ari mu bagize societe civile mu sekiteri y'Itombwe. Hali ni ya utata, usalama ni mdogo sana katika raia. Umwuka ntumeze neza, hari umutekano muke mu baturage. Urabizi ko mu mashyamba y'Itombwe nta gisirikare cya FARDC ndetse n'igipolisi cyahabaga. Red Tabara yageze aho igora abaturage bumvise imigwano bahunga mu buryo butandukanye. Abantu bamwe ntituzi aho bari, abana n'abagore bari kunyagirirwa mu mashyamba muri iyi mvura. Aha muri grupe Mabasi Munyaka n'Abashimwenda habera intambara. Twagerageje kuvugisha impande ziri kugwana ariko iyaba Red Tabara cyangwa igisirikare cy'u Burundi ndetse na Mayimayi ntibyadukundira kubera imirongo ya telefone yawe idakunze kuboneka. Gusa mu itangazo inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zashize hanze kuri uyu wa gatandatu, ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga yuko bamaze icyumweru mu migwano n'igisirikare cy'u Burundi na Mayimayi ahitwa Ngumiyano, Kabelukwa na Ibakiro muri sekiteri y'Itombwe. Izi nyeshamba kandi zivuga yuko muri iyo migwano zisha abasirikare b'abarundi nabo bafatikanyije 45 zikomeretsa abandi 32. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza ku rubuga rwe rwa X yagize icyo avuga kuri iri tangazo rya Red Tabara. Yagize ati Red Tabara yatakaje imbaraga nyuma yo gutakaza cyane muri iyi ntambara. Yihutuye gusohora itangazo ryo kwihoza rivuga imibare y'abandi aho kuvuga imibare ku ruhande rwayo. Iri tangazo rya Red Tabara intego yayo ni ugushaka kwiremesha ndetse no kurondera abiresha ngo bayijemo aho kugandarira abo yabuze. Bamwe mu bakurikiranira hafi iyi migwano y'ingabo z'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara kuva mu mwaka wa 2018 bemeza yuko inyeshamba za Red Tabara zigenda zitakaza ibyinshi mu bice zagenzuraga. Nyuma yaho zimwe muri za Mayimayi bakoranaga ziyivuyemo. Dr Delphin Tanyomu ni umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara muri Kongo. Uburyo umuntu yakumva intambara igisada cy'u Burundi ubu ngubu kirwana na Red Tabara ubusanzwe umuntu yabyumva ko ari uko Red Tabara igaragara nk'ishobora guteza umutekano mukeya ku Burundi, ariko kandi umuntu agiye no kubireba urebye uburyo yagiye irwanwa mbere hose ushobora kubona ko harimo n'ikintu cy'uko wenda ibibazo biri regional ubu nyine uko intambara iteye mu karere ubu nyine nabyo bifitemo uruhare mu mpamvu zo kuyirwanya. Icya kabiri warumbajije ndakeka ko
uburyo akarere kameze ubu nyine gashobora gutuma umuntu atekereza uko Red Tabara yazaba imeze ejo, ishobora kutazagira imbaraga nyinshi kubera ko hari ibintu byinshi bigenda biyihindukiraho, birimo kimwe cy'uko amagurupe bakoranaga harimo za mayimayi menshi atangiye kubareka, bikaba biterwa n'uko hari ibintu byinshi byahindutse mu karere ugereranyije n'uko bazaga bakorana mu myaka yo guhera 2017. Mu gihe mu mashamba y'Itombwe hari intambara, mu Mukenke naho muri segiteri y'Itombwe hari amaze imyaka 2 hari amahoro, abaturage batuye bangayikishijwe n'uburyo umwuka wo gusahura amatungo wongeye kuvuka. Hari umutekano kabisa kuko abantu bose bari bamaze kwiyumva, umuntu yagenda guko yumva, inka zagenda guko zishaka, ariko haba akabazo ko hagati ya Kamombo na Gipupu. Inka zikava mu Kamombo zikinjira mu Gipupu, bazikurikirana hakaboneka zimwe izindi ziziboneka. Ibyo biruhiye kuzara ibi bibazo byo kunyaga nyine kazamubuto umuturage w'Itombwe utagira umwunge utagira ibindi. Ndasaba igisirikare cy'u Burundi, ndasaba igisirikare cya Kongo bicarire iryo jambo bareba umuzimu bawayo. Kuva mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Mayimayi ya Kutumba zirukanye Red Tabara mu burindiro yari ifite Rugezi na Kabanja ho muri sekiteri ya Nganja, ihungira muri sekiteri ya Itombwe iri muri teritwari ya Mwenga. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nayo babwiraga mu ngingo nkuru, abaganga b'abarundi bakorera hanze bafite umugambi wo gutangira kwigisha abaforomo bo mu Burundi bakoresheje ikoranabuhanga. Abagize icyo gitekerezo bavuga ko igihe nikigera bashobora no kuzajya bafasha mu kuvura. Muganga Nathalie Nyamoya akorera mu mujyi wa Montreal muri Canada, aho yita ku bagore batwite n'abana bataragera ku myaka 2. Navuganye nawe ambwira uko bayize icyo gitekerezo. Cyumvira cavuye mu Barundi bamaze imisi bagaragaza gufasha igihugu cabo aho baherereye hose. Hari abagerageje guhura nanje bazi ko ndi muganga, turaganira ku cyumviro cyo gushobora gufasha naho utari Bujumbura, naho utari Burundi, naho utari mu kirere ca hafi. Bisigura ko umuntu wese yoba ari umuganga ashobora guterera atarinze gufata indege kuko bigwa menshi canke agatabara bene igihugu muri rusange. Rero tushimvira no gusaba ikiciro ciza cyane kirashe kandi gishoboka, gishobora gutangura buhoro buhoro kikanagwira kandi kigafasha benshi. None muzabikora mute? Abaganga muzabigisha mute? Muzakoresha ubuhe buryo? Ni iciyumviro kiko kiratangura, ntituko turavuga ko tumaze gutera imbere, ariko iciyumviro cacu niko dutangura dushaka gufasha nk'abaforomo. Dufate nk'igisata c'abaforoma bashobora kuba nka ruguru, bashobora kuba bafise nk'ibibazo cinakoreye nko kwa muganga, gutora ikibazo c'umugore afise imbanyi, mbega yagize ingorane zihe, kubera iki yagize ibibazo, none tumurungike muri kwa muganga hari abaspecialiste, ariko tugashaka kubafasha kugira amadiagnostic arashe. Ntiturinde kurindiriza umwanya munini umugwayi aremvye canke ngo mutunguke umugwayi bidakenewe ko yogenda. Rero twe ico twashatse gukora nuko gutanga kwigisha, kwanza ukanigisha n'umuforomo ukamufasha. Twashaka no gutanga ku mavideo, hari amavideo tumanze kugira ivideo ishobora gufasha umuforomo ahari akayumviriza akayisoma akavuga ati ikicigwa ndagitahuye. Mu yindi misi iri imbere twonafata n'umwanya tukonakoranya n'abo bantu n'abo baganga, abantu bose bakora mu bisata byo kwa muganga, umuspecialiste muri domaine yiwe agashobora kubafasha biciye muri internet. None iyo gahunda bayivuganyeho na leta y'u Burundi? Hari icyo Minisiteri y'Ubuzima izabibafashamo? Ubu ntituratera imbere gushikiye kuko ubarije ikibazo cyiza cyane. Ntidushobora gufura abaganga tutigeze tuvugana n'igihugu, tutigeze tuvugana n'abari mu gihugu. Iki cambere na mbere ho kubanza guhura n'abaganga bari hanze kugira dushobore kumvikana neza kintu dushobora gukora. Hama turafise n'imigambi yo kuvugana n'abakora mu bisata by'ubuganga bari Bujumbura, bari mu Burundi kugira dushobore gukorana neza, kuko ntidushaka kubatera. Buryo umuntu ariko arakora hanze akumva ubundi umuntu araje kumufasha atigeze atahura nyine byagenze bisa nabi. Rero turiko turagerageza gukora mu nzego zose, dushaka gukora n'abaganga, tugashaka gukora n'abanyagihugu, tugashaka gukora n'abaforoma, ariko tugashaka gukorana n'inzego z'igihugu
minisiteri ya sante ya education n'ama universite cyangwa n'umuntu yonashika kura kwinjira n'ibitaro bimwe bishobora gufashwa n'umuspecialiste ashobora kuba ari hanze. Rero nibaza yuko dushaka kubikora buhoro neza kugira dufashwe neza kandi dufashe neza. None abo baforomo mushaka gutangiriraho benshi bari ruguru nk'uko mubivuga, kugira ngo mushobore gutangira kubigisha muzakenera umuyaga nkuba, amashanyarazi, muzakenera internet, kubera ko muzamukora mukoresha ikoranabuhanga. Internet muzayikura he? Umuyaga nkuba muzawukura he mu Burundi bwose? Ndibaza yuko hari ibikorwa bimaze gukorwa, numva sinoja muri byinshi ariko ndazi ko hariho amasantre amwe cyo twita amasantre numerique atari iby'ubuganga gusa ariko amaze gutangura kuboneka. Bisigura yuko turakeneye amaordinateur, hari amwe dushobora twamaze kuronka ubu connection internet twaronse inkuru nziza yuko isigaye imeze neza kurusha imyaka iheze. Rero icyo kintu gikomeye cyane dushima kandi twakira tuzonakoresha. Turakeneye effectivement imiyaga nkubu, ariko nk'ayo mavideo ntakeneye umwanya munini cyane wo kwigisha. Nicyo gituma dushobora gutangura kuri bito, gukora utuntu abantu bumviriza umwanya muto bigatwara umuyaga nkuba mwinshi, ariko uko igihugu kizoza kiratera imbere nuko ko tuzoza tunanaguriza n'uburyo bwo gukorana nabo. Dr. Nathalie Nyamoya, uri umupfasoni, korana n'abapfasoni n'abana bato, kugira ngo ugire kino gitekerezo bakigize kubera ko urajwe ishinga n'ubuzima bwiza bw'abapfasoni n'abana, cyangwa se ni ubuzima bwiza bw'abarundi muri rusange? Jewe nagize ibako ryo gukora mu gisata c'abapfasoni mu maternité mu Kamenge Bujumbura, narakoze hafi imyaka 6. Narabonye yuko gukora neza ugatabara umuvyeyi, umumama, ugakiza n'umwana ari ikintu gikomeye cyane. Gufasha gusa umuryango, gufasha igihugu cyose, kandi sishatse kwitera amashurwe abagore. Iyo tumaze kumererwa neza turafasha ibihugu kurusha, kuko turafite umutima uri hafi. Rero nariyumviriye nti naho navuye mu Burundi ndifuza yuko abene igihugu abo dusangiye igihugu bashobora kubenefisia naho ntari hafi, ushobora gufashwa atari jeje nyene ariko ari n'abantu benshi. Rero urukundo, ndibaza ko urukundo rw'igihugu cyane ariko rwatumye kandi rutuma kandi ruzotuma mbandanyije. Dr. Nathalie Nyamoya, wakoze cyane aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane.